Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kururanirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu. Ni ikiganiro kigira kane mu biganiro 10 turiko turavugana muri no misi tubabwira ivyokorwa kugira ngo bidufashe twese kugira amagara meza. Ikiganiro c'uno munsi gitumbereye kubabwira rero ikintu kigira kane, mbega hokorwa iki kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza mu gihe hariho vyinshi bihitana amagara meza, mu gihe hariho vyinshi bibangamira amagara meza, mu gihe hariho vyinshi bihungabanya amagara meza, ugasanga umuntu rero agwaragurika kenshi, afise ibigwara bidakira, ugasanga abantu muri rusangi ntibakiramba, imyaka igenda itera igabanuka, ukazavuga ngo espérance de vie ngo ubuya muri rusangi ngo mu bantu baba muri bino bihugu ibi nibi ngo bagaze ku myaka 40, abandi ku myaka 45. Kubera iki? Kubera yuko ibibangamira amagara meza bishishikara kwiyongera. Ariko mugabo kandi abashakashatsi, abandika ibitabo, abahinga bakurikiranira hafi ibijanye n'amagara meza bashishikara kwerekana ko hari ibintu vyofasha umuntu gushishikara kugira amagara meza, gutyo akabona kubaho anezerewe, akabona kuramba, akabona kubaho novuga ngo ivy'indwara novuga ngo abaza. Rero uyu munsi twagomba turabera hamwe ico kintu kigira kane. Mbega ico kintu kigira kane ni ikihe? Ico kintu kigira kane muri bino bintu turiko turavugana vyofasha umuntu kugira amagara meza ni ukuryama umuntu akaruhuka bikwiye. Umubiri wacu ntabwo ari nk'imashini, ntabwo ari nk'inkorofani, novuga ngo ntabwo ari imoteri umuntu ashobora gukoresha uko yigombeye. Mbere novuga ngo ni imashini canke ni imoteri irashobora kukwereka yuko yarushe, irashobora kukwereka yuko novuga ngo ishaje kubera yuko yakoze imaze igihe kitari gito ikoreshwa. Ariko rero umubiri wacu nagomba kubabwira ngo nawo urakenera kuruhuka. Muri iyo ntumbero rero kuruhuka ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira amagara meza. Kubera iki? Kubera yuko umubiri wacu kugira ngo ibihimba bitandukanye byaba ivy'ubwonko, byaba umutima, byaba n'ibindi birakenera yuko umubiri habaho igihe kanaka co kuruhuka kugira ngo umubiri wiyubake, kugira ngo umubiri novuga ngo urekipere, usubire novuga ngo wiyubure, wongere wiyubake, wongere novuga ngo ube mushasha. Twarigeze kugira ikiganiro muri iyo misi heze cerekana yuko akamaro kamwe mu kamaro canke se mu vyo itiro rifasha umubiri wacu nuko iyo turyamye uduce ndemangingo, uduserire tw'umubiri wacu tuba twasinzikajwe n'ivyo twahuye navyo, twakomeretse, twagizente, umuntu yakashutse, umuntu yarushe, umuntu novuga ngo yagize ibibazo bituma kumbure umubiri uruha mu buryo ubu canke ubundi. Novuga ngo rero ayo maserire, utwo duce ndemangingo tuba twagize ibibazo mu masaha yo ku murango y'akazi, iyo umuntu ngo aryamye akaruhuka, umubiri ngo muri kujya kurekipera kwawo urasubira ukiyubaka, twa duserire tukaba repare, kuvuga tugasanasanwa kugira ngo ejo umuntu azovyuke yumva yagize amagara, afise amagara meza, ashobora kubandanya kugira kubandanya ibikorwa vyiwe vya misi yose, kandi yumva afise ingoga, afise novuga ngo amagara meza. Rero umuntu yokwibaza ati none tuvuze yuko kuryama umuntu agasinzira ari nkenerwa, bifasha umubiri wacu kwiyubaka, bifasha umubiri wacu kurekipera, bifasha umubiri wacu kugira amagara meza, mbega none umuntu yoca ari mitiro? Kandi batubwiye yuko uri mitiro ukimbura ingonera. Ko batubwiye yuko umuntu ari mitiro yimbura ingonera, mbega umuntu yoca aryama umunsi wose, yoryama iminsi 3 mu ndwi, yosinzira kangahe? Vyogenda gute? Iyo bambewe umuntu ntaryama novuga ngo en désordre, mu kajagari, ahubwo habaho urutonde kandi hakabaho n'umwanya usanzwe uzwi wakurikiraniwe hagufi n'ubushakashatsi bikerekana neza yuko
umuntu akwiye kuryama umwanya ungana uku canke kuriya. Mu biganiro byacu birenganye twaravuganye yuko basanze bivugwa yuko umuntu akwiye kuryama n'imiburiburi 1/3 c'imyaka yose azomara kw'isi. Nimba uzomara imyaka 9 bisigura yuko muri iyo myaka 9 utegerezwa kuba uryamye n'imiburiburi imyaka 3 ku myaka 9 uzomara kuri ino si. Rero tuje tukabiharurira hagufi, umunsi ugizwe n'amasaha 28 kugira ngo umuntu bivugwe yuko ku munsi yaryamye umwanya n'imiburiburi ukwiye, nuko aryama 1/3 c'amasaha 28. Ayo masaha 28 nayo utuyagabuye na gatatu turonka amasaha 8. Rero ngo umuntu akwiye kuryama hagati rero y'amasaha 7 n'amasaha 9. No kuvuga yuko ngaho turabumva yuko iyo bija hose ntukwiye kuja munsi yaya, kandi sinangombwa sinavyiza yuko uja hejuru yayo, kuko niyo uryamye cane naho nyene urumva yuko kwa kundi bavuga ngo uri metero ukimbura ingonera, naho nyene ntibiba bikenewe. Biba bikenewe nivyo nyene, kuko abazungu bavuze ngo tout excès est mauvais. Igihe cyose ikintu cyose kibayemwo ndenza rugero, igihe cyose ikintu cyose kinovuga ngo kirengeje urugero gica gituma kumbure hariho ibihungabana, hariho ibitagenda neza. Rero ngo umuntu akwiye kuryama umwanya utari munsi y'ayo masaha tubabwiye, kugira ngo bikunde agire amagara meza. Mbega ho kuryama umuntu yoryama ahantu hameze gute? Na hariho hose ni mwisoko, naho hoba kwibarabara oya, ahubwo hariho novuga ngo milieu iri favorable ku muntu yifuza kuryama. Umuntu akwiye kuryama ahantu bikunda ko aryama. Nimba ari mu cumba umuntu akwiye kuzimya amatara, kuko iyo ugiye kuryama ntuzimya amatara. Ibi byose twarabivuze mu biganiro byarenganye. Ntihandi usanga iby'amagara y'abantu bigenda byose byinjiranamwo, kimwe cuzuza ikindi, kimwe cuzuza ikindi, ugasanga bigenda biruzuzanya. Ariko bibonekana neza yuko mu cumba umuntu aba akwiye kuzimya amatara imbere yo kuryama, kugira ngo ntiyabe hari umuco mwinshi wohava utuma uyu muntu ataryama neza ngo asinzire. Muri ico gihe rero iyo umuntu yazimije amatara akagabanya umuco, biramworohera kuryama agasinzira. Murabizi hari abantu iyo bagiye kuryama baca bafata amatelefone bakabanza bakaraba hana hariya, kandi ivyo bishikira benshi cane. Ariko mugabo si vyiza. Umwanya wo kuryama ni umwanya wo kuryama nyene, ntukwiye guteramira ku telefone ngo gume uruhisha amaso. Twarabisiguye cane navyo nyene. Impamvu novuga ngo umuntu adakwiye kubanza kuguma ku telefone, impamvu umuntu atakwiye kuryama ahantu hari novuga ngo umuco, ni kubera yuko ubwonko buba bukeneye kumenya yuko atakindi gikorwa na kimwe uri kurabusaba ngo bw'interprete, ngo butange amakuru y'ibiriko biraba mu bidukikije aho duherereye. Umuco rero uzimye amaso nta kintu na kimwe asubira kubona. Kandi iyo ata telefone umuntu ariko arakoresha, ubwonko buca bugirane, buca buronka novuga ngo information, amakuru abubwira yuko ubu hageze kuryama, atakindi gikorwa na kimwe bufise kiretse kuruhuka. Muri ico gihe umuntu ataryama bigaca bikunda bikamworohera, kubera ko atabagize abanje gutebera muri bina biriya ayo matelefone n'ibindi, amafilme za telenovela n'ibindi, bituma umuntu abanza kuruhisha ubwonko imbere yo kuryama. Hanyuma kandi umuntu mbere kugira ngo umuntu aryame neza aruhuke, kubera ko kuryama umuntu akaruhuka akaronka novuga ngo itiro rifise quality, itiro rimeze neza rikwiye, ribasha gutuma agira amagara meza. Umuntu akwiye kumenya yuko ngo adakwiye gufungura cane ngo ajye ngo apikire ahage cane imbere yo kuryama. Ivyo navyo nyene si vyiza, kubera ko biba bikwiye yuko umuntu agenda kuryama novuga ngo digestion yamaze kugira kuba complete, novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa umuntu yariye vyahotse. Kuko uriye ugahaga just imbere yo kuryama, urumva ucogana kuryama ivyo wariye bitarahoka neza, ubu novuga ngo bukiremerewe, ubwonko buba bugikeneye canke se umubiri bugikeneye kubanza gukora ico gikorwa c'ivyo wafunguye. Haba hariho akazi wahaye umubiri kaba kataratungana. Ikindi naco kugira ngo umuntu aryame neza asinzira aruhuke umwanya ukwiye, kubera yuko bikenewe kugira ngo umuntu agire amagara meza. Birakwiye yuko umuntu rero ngo yirinda kunywa ibintu birimwo cafe, birimwo ikawa canke icayi imbere yo kuryama, canke imbere ngo kenshi na kenshi inyuma ya 11 z'umugoroba.
umuntu ngo bivanye n'amasaha aza kuryamirako ntakwiye kunywa ibintu birimwo ikawa canke novuga ngo amayani inyuma ya saa 11 zo ku mugoroba. Hanyuma kandi umuntu ngo akwiye kumenya yuko novuga ngo akwiye gukora nka siporo cyangwa se imyimenyerezo ngororamubiri, ya myimenyerezo nonoramitsi mu mwanya wo ku murango, kuko navyo nyene biraza kumufasha kugira kuruhuka neza nimba ku murango umubiri wiwe waronse ingene uhema usohora imicafu biciye mu kubira yandugumba ibintu nyene nk'ivyo. Kandi twarabonye yuko iyo myimenyerezo ngororamubiri nayo nyene yorohereza mu mutwe, ituma imitsi izibuka, ituma umubiri wacu uhema neza, ituma ubwonko bwacu buca bukora neza, umutima ugacukora neza kubera ko imitsi iba yazibutse, gutyo umubiri ugashishikara kugira kwiyumva yuko umerewe neza. Ikindi naco mu ntumbero yo kuryama neza umuntu akaruhuka bikwiye ngo akwiye kuraba ahantu aryama ko hameze neza, ko haringaniye, hariho umusegamuzo, hadacuramye, hamwe ngo hamere nk'ahavoba, ahandi naho usanga umengo haradunduruye, usange aryamye ntiyiyumva neza yuko agoronokewe canke agororokewe, yorohewe, amerewe neza. No kugira ngo rero umuntu arabe neza ko haryama hatunganijwe neza, ntapfe kuryama hovyo ahantu hatamworohereza muri ya masaha yo mwijoro. Ibi vyose rero twariko turababwira muri kino kiganiro cacu cuno munsi, vyari bitumbiriye kubabwira yuko kugira ngo umuntu agire amagara meza, umuntu arakwiye kuryama amasaha atari munsi y'amasaha 7, ahubwo umuntu akwiye kuryama ngo hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 n'amasaha 9, no kuvuga hagati yayo duca dusanga ari amasaha 8, kwa kundi nyene twabivuga ari hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8, numva ko ari amasaha 8 exactement umuntu akwiye kuryama ku munsi, kugira ngo ubwonko buruhuke, buronke ingene busubira bugasubiramwo ivyaciye mu bwonko, ama information ibi na biriya, ivyo ubwonko burotena bukabifata nka nkama, hanyuma ibitabwa muri pubere navyo bigatabwa hariya, umubiri ugasubira ukiyubaka, kubera ko umubiri si machine, umubiri si moteur, umubiri si nkorofani, urakeneye kuruhuka. Muri kujya kuruhuka rero umubiri urasubira ukiyubaka, ukitunganya neza, kugira ngo uzohave ukora ibindi uzowusaba ejo haza. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, intumbero yacu si yo kubarambira, si yo kuzirora hana hariya, ntavugwa arahorwa, ntamagwa arahorwa niko babivuga kumbure, kandi novuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo. Nizera yuko rero mwumvise bitari bike muri kino kiganiro cyacu cuno munsi. Wewe sinza amasaha wahora uryama, ubwo ukurikiranye ubona ku munsi uryama amasaha ngahe? Urakwiye gufata umwanya wo kuruhuka kugira ngo uryame amasaha akwiye. Bica vyumvikana ko amasaha 8 kugira ngo bikunde baryame neza bisaba ko saa 4 z'ijoro zigera uri mu gitanda, kuko igihe cyose saa 4 zigeze utaraja mu gitanda bizoca bigusaba ko ejo uvyuka saa 1 canke saa 2. Aho naho urumva yuko nimba hari ibikorwa uzindukamwo vya misi yose ushobora gucugira ikibazo cuko bigusaba kuzinduka kandi waryama umwanya mutoya. Tugerageze rero turyama umwanya ukwiye, utaja munsi y'amasaha 8. Tugerageze uburyo bwose saa 4 umuntu abageze mu gitanda, apana ku telefone, apana ku ntuzeye, apana kuja guteramira yaho kuryama nyakuryama. Novuga ngo birimwo ubuseriye, gutyo bizodufasha kugira amagara meza nitwaruhuka bikwiye. Jewe Jean Imana uramba ndaye ntaramenye namwe muri kino kiganiro. Aha niho ndabike banuriye, ni agahwane.